Ikaze kuri Juice. Uyu munsi tugiye kuvugana kuri bamwe mu bakobwa ukwiye kurabira kure canke ukwiye gutinya cane wewe musore bivanye n'akazi bakora canke bivanye n'ahantu bakunda kuba bari kenshi. Utazabihenda ko ugasanga urabegereye canke ubahaye umutima wawe birangiye ubabaye. Ndagusavye unyumvirize witonze. Abakobwa batanu ngiye kukubwira hano n'ubuzi bakora uzubitondere cane. Nimba uri umusore ushaka kumenya ibi bintu ndagusavye ufate agatebe wicare wumvirize kuko nawe birakuraba wewe musore. Raba ko wakoze subscribe kugira ngo tubandanye tubana buri munsi kandi ubikoze ntaco wohomba, ni juste tugufyondaho gusa. Hanyuma uravye iki kiganiro wibuke kudufyondera like, ni ivy'ingirakamaro cane. Ikaze. Umukobwa wa mbere rero ukwiye kurabira kure canke ukwiye gutinya canke ukwiye kugira ko amakenga cane wewe musore mu buzima bwawe nubwo muba mukundanye cyangwa nubwo bufise gahunda yo kumutereta, uzubanze witonde umaze utegura umutima wawe. N'umukobwa akora kuri reception yo muri hotel canke umukobwa akora kuri reception yo mu maroji. Impamvu uyu mukobwa ari wo gutinya cane canke ari wo kugendera kure nuko hajya ahantu aba yicaye ahura n'abantu benshi batandukanye kandi agahura n'ingeri zose, abato, abasaza, abanyamafaranga, abatayafise. Ugasanga rero nimpaka abavugishe, nimpaka baganire, rimwe bakagenda batwaye nimero, kindi gihe ugasanga nawe n'umuntu ashobora kubona undi muntu akamukunda. Ugasanga harimo n'abari baramushukisha amafaranga, ugasanga harimo n'abandi usanga bamutesha umutwe. Rero mu gihe atari umukobwa afise mu mutwe hakomeye canke yamaze guhitamwo, biragoye cyane yuko uyu muntu akundana n'umuhungu umwe canke biragoye cyane yuko uyu muntu agira amahitamwo asumba amahitamwo y'amafaranga. Rero nimba ugiye gukundana n'uwo mukobwa canke nimba ukundana n'uwo mukobwa uzomenye yuko utari wenyene. 80% y'abakobwa bakora kuri reception bavuga yuko ukunda gusanga barondegwa cyane n'abasore, barondegwa cyane n'abagabo kubera ko bahura n'ingeri zose. Ugasanga haje abavuye Zambia, haje abavuye mu bindi bihugu, haje abavuye hehe bamushikirako. Bivuze ngo biba bigoye cyane ko umukobwa akora aka kazi aba umwizigirwa 100%. Umukobwa wa kabiri rero ukwiye gutinya wewe musore canke ukwiye kurabira kure canke ukwiye kugira ko amakenga vyanashika ukamuramutsa ukirenganira, n'umukobwa akora muri salon de coiffure, babandi baja koza abagabo mu mutwe. Bari abantu nabo gutinya cane, bari abantu abo kugendera kure kubera ko vyubu ibibera mwiri ya salon canke ibibera muri kariya kumba nta uba bizi kandi abamaze kujayo batanga amakuru atandukanye. Rero umukobwa akora aka kazi namba ari umukobwa mukundana cyangwa namba ari umukobwa ufise imigambi yo kumutereta, naho ugenda muri iyo salon ugasanga asa neza, ari muri abantu wifuza, ariko uzugende buke buke kubera ko aba bakobwa nta mpuwe baba bafise imbere y'umusore canke imbere y'umugabo, kuko ubu ntuburi gitangaza gusumba abandi bagabo bose bahuye muri kiriya cumba. Umvise ngo abatanga inimero abagira gute. Rero uyu mukobwa si umuntu wo kwizera cyane cyangwa si umuntu wo guha umutima wawe, kubera ko bizorangira uri kurarira, bizorangira wewe ushaka kwiyahura ku muntu atani impuhwe gufitiye, kubera ko aba bakobwa rimwe rimwe nta mpuhwe baba bafise kuko baba bazi icyabatwaye n'akazi baba bagiye gukora. Rero wewe umusanze hajya ngo gushaka mu byo kumutereta, arakwemera akagukura ivy'imbere canke kujya amafaranga yawe kuko wewe abari mu kazi nico camusize hajya. Rero nawe ntuze wibeshe ngo ukuratereta uyu mukobwa kuko bizorangira ari wewe uri kurarira, ari wewe ubabaye, ari wewe usiga rogere tuvuga ngo iyo menya. Rero wirinde cyane uyu mukobwa. Umukobwa wa gatatu ukwiye gutinya mu buzima bwawe we musore, umukobwa wa gatatu ukwiye kugendera kure bivanye n'akazi akora canke bivanye n'ahantu akunda kuba ari igihe kirekire, n'umukobwa userva mu kabare, umukobwa ukora mu bubare cyane cyane ububare bukomakomeye bw'abakire bw'ababosi. Uyu mukobwa nawe uzomwirinde cyane, umukobwa nawe uzomugendere kure kubera hariya haza kunywera ababosi kandi ababosi baba bafise amafaranga. Ico bakora ni giki? Nukumuha ayo mafaranga bagashaka kuryamana nawe gusa, nta kindi baba bamwipfuriza. Kandi ukunda gusanga abenshi ababosi bakora igishoboka cyose kugira ngo bamushike kure. Rero nimba umukobwa mukundana akora aka kazi uzumenye yuko vyayangaye canke nimba ufise gahunda yo kuja gutereta uyu mukobwa, menya yuko uriko wishira mu ngorane, uriko urihemukira, uriko wishira mu bibazo, kubera yuko uyu mukobwa wewe nta kintu na kimwe ufise cyo mwemeza ko ari wewe mugabo w'ubuzima bwose canke ari wewe uzenza abandi bose, kubera ko abagabo bahura nabo ni benshi, ababosi bahura nabo ni benshi, abagufa barebara b'inzobe, abataritse ivyuma, abananutse cyangwa abari bo bose ahura nabo. Rero uyu mukobwa
biba bigoye cyane kwigarura umutima we canke biba bigoye cyane kumwizera, kubera yuko ahantu aba ari, akazi akora, kuko biramusaba yuko gutwengera abakiriya, biramusaba yuko nyene agira akakeyante ko kwakira abakiriya. Bijya navyo bikurura abagabo. Umugabo iyo umaze kumukurura ari tayari gutanga icyo ari cyo cyose kugira ngo aryamane nawe canke kugira ngo akwigarure canke kugira ngo ube umuntu wiwe. Rero niko biba bimeze. Abantu cane baserva mu bare bukomakomeye b'abakobwa akenshi nabo nyene bavuga ko amakuru atari meza. Umukobwa wa kane ukwiye gutinya mu buzima bwawe wowe musore, bivanye n'akazi akora n'ahantu yirirwa, bigatuma aba uwo muntu ateye ubwoba canke atinyitse ku buzima bwawe. Umukobwa akora ku kibuga c'indege, hahandi wa wundi yama yakira ingenzi, yama ari hajya atakandi kazi afise atari kwakira ingenzi, yazereka ibi na biriya ibintu ngene bikorwa. Uriya mukobwa uzumutinye, kubera ko uriya mukobwa ahura n'abantu benshi batandukanye bava mu bihugu bitandukanye, kandi yamana udusha bivanye n'abantu ahura nabo, ab'indimi zitandukanye n'iki n'iki. Rero urabizi natwe abahungu canke abasore ngene bameze, babonye umuntu mushasha canke umukobwa mushasha bategezwa kugenda bateye iturufu, nabo baterese bakumviriza. Rero umukobwa ujya mukobwa bwirwa amajambo menshi n'abantu bamubwira ati ni mwiza, bamubwira iki, abavuye hehe. Rero ibimushuka bari byinshi. Shobora guhura n'umuntu yiviriye i Burayi akamutereta, umukobwa akacamwemera yibaza yuko nawe azomujana i Burayi canke n'ibindi bintu byinshi nk'ivyo. Rero wowe musore, nimba ukundana n'uyu mukobwa canke nimba wipfuza gusoka n'uwo mukobwa akora aka kazi, uzitonde cyane, kubera ko ushobora kubibabariramwo umutima wawe, ushobora gukomerekeramo ca gikomere kitazopfa gikize, bivanye n'akazi umukobwa mukundana akora canke bivanye n'akazi umukobwa yirirwamwo buri munsi. Ubuzi buba bugoye cyane, nico gituma ukunda gusanga bakunda kubuha abakobwa, kubera ko baba bazi bene akazi, baba bazi ico bashatse gukora. Baba bashatse gukurura abagabo, baba bashatse kwigarura imitima y'abagabo biciye mw'abo bakobwa baba bakora ubwo buzi. Rero n'uyu mukobwa akora ku iki kibuga c'indege n'umuntu wo kwirinda cane canke n'umuntu wo kurabira kure. Umukobwa wa gatanu ukwiye gutinya mu buzima bwawe wowe musore, uyowe nta bintu byinshi nigwa ndamuvuga ko ni umukobwa w'umustar, umukobwa aririmba umuziki cyangwa umukobwa ari umustar mu kintu kanaka. Umukobwa yamaze kuba umustar yirukirwa n'abantu hafi ya bose b'abanyamafaranga canke n'abatayafise. Deja umukobwa abasanzwe yirukirwa iyo amaze kubaka izina mu kintu kanaka canke yamaze kubaka izina akaririmba imiziki, abamurondera baba benshi. Wowe musore, nimba ukundanye n'uyu mukobwa, menya yuko witeguye ko umutima wawe uzosigara waramenaguritse. Ni ikintu kizwi cyane kw'aba bakobwa baririmba umuziki canke abakobwa babaye abasitari mu kintu kanaka, kuronderwa n'abantu benshi ku buryo bibagora nabo kugira amahitamo, ku buryo usanga hari n'ibindi bintu bakora biteye ubwoba kandi byitwa yuko bari mu rukundo canke bakundanye n'abandi bantu. Rero uyu mukobwa we nta bintu byinshi nigwa ndamuvugaho. Umukobwa w'umusitari biragoye mu kumurekera abasitari bagenzi we, kuko nibo boshoborana. Rero nimba nawe utari umusitari, umukobwa w'umusitari uzumugendere kure cyane, kubera ko n'uruzi ruba rwuzuye, anytime ushobora kugutwara ugasoma nturye. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Nimba wemeranije nanje utwandikire muri commentaire, dushireho n'aka like. Murakoze cyane.